mu gihe yari mu kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se wiwe, Yezu yari karasenga ahanga ijuru avuga ati, sabigishwa banje basa nsabiye n'abazonyemera kubera ijambo ryabo, ngo babe bose umwe nk'uko we dawe uri umwe, jewe nanje muri wewe, nibabe muri jewe nabo nyene, isi yemere ko wantumye. Narabahaye ubuninahazwa wampaye, ngo babe umwe nk'uko turi umwe, jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe, maze babe umwe rwose, ubumwe bwabo bwuzure, kandi isi imenye ko wantumye, kandi ko wabakunze nk'uko wankunze. Dawe, abo wampaye nshaka ko aho ndi nabo bahabana nanje, maze baraba ubuninahazwa bwanje, kuko wankunze isi itararemwa. Dawe utunganye, isi ntiyakumenye, jeho yamara narakumenye, aba nabo baramenye ko wantumye. Naramenyesheje izina ryawe, kandi nzoribahishuka, maze urukundo wankunze rube muri bo, nanje nyene mbe muri bo. Dushemeze iri jambo ry'Imana. Bakristo mwese, muryango w'Imana, muri no nkuka y'imisa, niho nkuko nabivuze mu ntango z'inkuka y'imisa, niho muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi twashimye ko tuza gukomeza muri mutima mweranda urwaruka n'abakuze bavyiteguriye. Ndasubiriye rero kubakeza mwebwe mwese muramutse mutegwa iryo iteka risa n'iry'abatumwa batewe kuri Pentekoti, kuko bagabanye mutima mweranda bagaca batahura neza ibanga ryabo, bakaronka n'ubutwari bwo kurigendera. Ndongeye kandi gukengurukira abasaseredoti, abihebeye Imana, abamenyesha Imana, n'abavyeyi bose bitanze kugira ngo duhava twubikako ibiganza kandi dusiga amavuta, bashobore kwakira ibyiza by'Imana bategera icyo bariko baragabana. Iri sakramentu ry'ikonfirmasiyo tuje kuritanga muri ca gihe caho Yezu yasiga abwiye abigishwa biwe ati, gende murindirire hamwe mutima mweranda dusangiye na Data, niwe azobakomeza akabashikana kukuri kose, kandi akabafasha gushingira intahe inkuru nziza y'urukundo nabigishije. Nguko tubisoma mu nkuru nziza, abatumwa baciye babigira uko nyene, uko Yezu yarabibasavye, baciye babigira uko nyene. Maze mutima mweranda maze gushika, ibitangaza by'Imana biribonekeza, barakomera kwibanga ryabo, kandi barakora neza n'ubutumwa bwabo. Uyu munsi igisomwa ca mbere cyo mu bikorwa by'abatumwa giciye kiduhana kandi karorero keza ko kuri Stefano
yari yuzuye mutima mweranda, gutyo arakomera kwibanga, ntiyahemukira ukwemera kwiwe, kandi apfa nka Yezu Kristo apfiriye ibanga, kandi asabira ikigongwe abamugirira nabi. Baduhaye ako karorero kugira ngo dutahure ko uri kumwe na mutima mweranda ari we wenyene ashobora rero gushingira intahe Yezu Kristo, agashingira intahe ibanga ryiwe, maze niyo hageze kwapfa agapfa neza, kuko upfuye akunda Imana agapfa kandi akunda n'abantu abapfuye neza. Stefano yapfuye neza, n'umumaratiri kuko yashingiye intahe ukuri kwa Yezu Kristo, yapfuye akazuka, kandi yapfuye neza kuko atanumwe yapfuye atuka, ahubwo yapfuye bose abasabira ikigongwe. Iyo nyifato n'ubwo butwari nivyo natwe two kwisabira uyu munsi, ariko cane cane tukabisabira abahava bakomezwa muri mutima mweranda. Twibuke mugabo ko abatumwa babishitseko, kuko babanje kugamburuka iryo Yezu yari yababwiye, baraja aho yari yababwiye, kandi bahaguma basenga bari kumwe n'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Abatumwa baronse mutima mwera, abatumwa baronse mutima mweranda abakomeza, kuko bagamburutse iryo Yezu yari yababwiye, baragenda nk'uko yari yabibasaba bati genda murindirire harya, baragamburuka iryo jambo barajayo, kandi bashitseyo baguma mu gisabisho basenga. None natwe rero dukunde kuza turagamburuka iry'Imana tuyagira, twongere twihatire kuza turasenga, kuko niyo mutima w'Imana aca twuzura, akaturonsa ubutwari bwo gushingira intahe ukuri n'urukundo Yezu yatwigishije, mbere binakenewe no kubipfira tugashobora kwipfira, nk'uko Stefano yabiduhaye kwa karorero. Kuri uyu munsi w'Imana kandi, nk'uko mwabyumvise, inkuru nziza nayo itwibukije ingene Yezu ariko arikebanura abigishwa biwe, yasavye Imana se agira ati, sinsabiye ababigishwa gusa, nsabiye n'abazokwemera iryo bazoba bashikirije, ese bose boba umwe. Nico gisabisho Yezu yashikirije Imana se igihe yikebanura abiwe. Nukuvuga rero ko na twebwe yadusabiye, twebwe twese twemera iryo dushikirizwa nabo abatumwa barisigaranye, ati sinsabiye ababigishwa gusa, nsabiye n'abazokwemera iryo bazoba bashikirije, ese bose boba umwe. N'iri jambo rirahambaye, ni jambo ridusaba kuba abantu b'ubumwe, nka bwa bundi buranga umuryango wa Data na Mwana na mutima mweranda, bumwe buvyarwa n'urukundo, bukongera kandi bukavyara urukundo. Mbega ubwo bumwe bwoshoboka bute hagati y'abantu batandukanye, hagati y'abantu badasa, badafise n'ivyumviro bimwe? Ubumwe bwo kuri Yezu adushakira n'ubufatiye ku Mana, ku Mana yonyene ubwayo. Kuko abantu barashobora kwibaza yuko bari mu bumwe biciye mu nzira nyinshi. Abantu barashobora kuja hamwe bakaganira bakagira bati twumvikanye kuri iki na kiriya, none turi mu bumwe. Ariko ubumwe nyabwo bw'ukuri Yezu adushakira n'ubufatiye ku Mana. Mwibuke ko Yezu yasize abariya biwe ati, uwo ngunda azozigama amajambo yanje, nanje nzoca nza iwe, maze twe na Data tumugira ingoro yacu. Ni mu gihe rero tugamburutse ijambo ry'Imana twese, duhava tugasanga duhuriye kuri wa Yezu Kristo
akaba ari waduhuza akatwungira ubumwe. Ni mu gihe rero twese twemeye kuzigama amajambo ya Kristo no kuba muri Kristo, duheza tukunga ubumwe twese, tugashobora gusangira n'ivy'Imana iduha. Ngo hasangira nanone abasanganywe, dusanganywe twese muri Kristo, bizotworohera gusangira ivy'Imana iduha. Imbere yo guheraheza, hari ibintu bitatu nipfuza kwama ndibutsa abakristo bakomezwa muri mutima mweranda, nongera ndavyibutsa n'abakristo bose, kuko ibyo bintu bitatu ari byo bifasha umukristo wari we wese kuba umukristo abushitse kandi ashobora no gushingira intahe ukuri n'urukundo bya Yezu Kristo. Ibyo bintu bitatu mwebwe mugira mukomeze muri mutima mweranda, namwe mwese bakristo mwoza muri yitwrarika kugira icambere n'ugusoma no kuzirikana kenshi ijambo ry'Imana. Mwese ubu musigaye mushobora kuronka bya bitabo by'ijambo ry'Imana, ya Bibiliya nyeranda. Nimukunde rero kuza murasoma kandi muzirikana kenshi ijambo ry'Imana, kuko niryo ribafasha kumenya ishaka ry'Imana no kurirangura. Ugomba kumenya icyo Imana imushakako nasome ijambo ry'Imana, kuko mu ijambo ry'Imana uko turisomye kose turyiroresha ko tuca tubona icyo Imana ishaka ko twokora. Iyo tugikoze rero Imana ikaca irushirizaho kudukunda. Ni muri ico kiringo rero muca mwibera mwese abagenzi beza bo kuri ba Yezu, ati uwo nkunda azozigama amajambo yanje. Titwoshobora kuzigama amajambo ya Yezu, amajambo y'Imana, tutaza turayasoma ngo tuyazirikane. Icya kabiri nukuza kenshi mu nkuka y'imisa, kugira ngo twihereze Yezu twamwiteguriye. Ugomba kuba umukristu nyawe kandi aremye, ashobora no kuremesha abandi, yitwrarika kuzaraza mu nkuka y'imisa kenshi gashoboka, kuko niho duheza tukumva rya jambo ry'Imana rituremesha rikadukuza, kandi niho dushobora no kuza turihereza ya Ukaristiya nyeranda idutuma Imana iza muri twebwe, maze tukaronka ubukomezi budasanzwe. Ariko twomenya ko twoheza tukaza turaza mu nkuka y'imisa kandi tukihereza umukate w'ubuzima twabanje kwitegura neza mu guhabwa rya sakaramento ry'ikigongwe. Icya gatatu, nidukunde kuza turaja mu mihari n'imigwi y'ubutumwa, kuko kuja mu mihari ya Gisiyo Katolika no mu migwi y'ubutumwa bidutuma dukomezanya hagati yacu, tukaremeshanya, kandi bidutuma duheza tugashira inguvu zacu hamwe, tugashira ingabirano zacu hamwe, kugira ngo dushobore gufasha umuryango twinjiyemwo, ariwo muryango w'Ekleziya, ariyo paruwase yacu. Nimwagira ibyo bitatu, gukunda ijambo ry'Imana, kuza mu nkuka y'imisa no gukunda amasakaramento, mukongera kandi mukaja mu mihari y'abakiri bato n'iy'abakuze, muzobona yuko ubuzima bwanyu bwahindutse, mwabaye abakristo babushitse by'ukuri, mushobora gushingira intahe Yezu Kristo yapfuye akazuka naho byoba bigoye. Ndangije
nsaba Imana ko yobandanye bampezagirira mwese, maze umuvyeyi wacu Bikira Mariya mutabazi w'abakristu abandanye ababera mu ngoro, kugira ngo abafashe kugumya inzira izobashikana mwese mw'ijuru. Amen.